Rero duhikaze umutumire wacu nkuko nari mejeje kubivuga turaguha ikaze mu kiganiro cyacu Bila Bisho. Murakoze cyane. Nibaze ko ugira kutwidondora kuba ariko baradukurikirana kugira bamenye ninde tugira tuganire. Murakoze jewe nitwa Nzotunga Tade. Nkabandi umuyobozi w'ikigo Serepe, ikigo kijejwe ubushakashatsi no kunagura ubumenyi mu gifaransa Centre de perfectionnement de recherche de perfectionnement. Tade turaguha ikaze nibaze ko tugira ko ikigo Serepe gisigura iki Serepe ikigo Serepe gikorera amaja. Serepe nkuko nari mpejeje kubivuga ni ikigo kijejwe ubushakashatsi no kunagura ubumenyi mu kirimi cy'igifaransa ni Centre de recherche et de perfectionnement. Dukorera ubu rero mu nyubakwa y'ishuri rijejwe imyuga yigisha imyuga mu Kigobe aho basanzwe bita ku Bashinwa. Ikigo Serepe nibaza ko sinzi ku ruhande rw'iwanje ndacumvise uno munsi mbega cyo bacatanguye ryari. Murakoze cyane. Ikigo Serepe catanguye muri 2016 mu mpera z'ukwezi kwa 11 niho novuga ubu tumaze hafi imyaka irenga 3 turiko turakora tugeze kuri promotion y'indwi no kuvuga promotion abari amezi 6. Ni promotion y'indwi muba mutanga iyo formation y'amezi 6 nkaca nibaza ati none iyo formation iba yerekeye iki kubera ko hari gihe dora twumva ama formation aba ugasanga bamwe wavuze mukorera no mu kigo cy'imyuga ugasanga bigisha kubaza bigisha kugira amasabune n'ibiki muri Serepe naho mukora ibiki. Twebwe turafise ibisata byinshi twigishirizamo mugabo twebwe ntitwigisha imyuga ahubwo naho twatsindaro ngaho tunagura ubumenyi ku bantu bakozi canke ku barondera akazi bafise niveau élevé no kuvuga twigisha bafise niveau universitaire guhera kuri baccalauréat gushitsa kuri doctorat. Turafise rero ibisata nk'ubu uye ibyo twashizeho birenga 226 kugira ngo umwe wese mu kazi kiwe ka buri munsi akora ashobora kuvuga ati jewe ndaje kunagura ubwenge ibyo nahora nkora ntabizi neza ndabimenye canke nshaka niho nkeza amashuri nshaka kugira ngo menye ibisumbije de manière pratique ibyo narinzi kugira ngo mbe compétitif au niveau du marché du travail. Wow, mukuri ibikorwa byiza cyane. Ndabona hano ku gipapuro mwavaye hariho novuga ibintu byinshi bitandukanye ma option messe muzo kwigisha agera kuri 26 planification et gestion des cycles du projet suivi évaluation cyane gose suivi évaluation redevabilité apprentissage logistique humanitaire et commerciale pratique financière et comptable fiscalité gestion des ressources humaines leadership et management genre et développement, gestion de l'environnement et résilience climatique, cohésion sociale et transformation des conflits et consolidation de la paix, nutrition et sécurité alimentaire et santé de la production, protection et services sociaux, prévention des risques et des catastrophes et gestion d'urgence humanitaire, médecine d'urgence et soins intensifs, oui, formation des organisations et commerce, développement communautaire, entrepreneuriat, hygiène et assainissement, bonne gouvernance, santé et développement, journalisme et gestion médiatique, communication et marketing, gestion des coopératives et des associations, assurance et banque, diplomatique et protocole. Diplomatie et protocole. Diplomatie et protocole, gestion des subventions et des partenariats. Voilà. Wow, 26. Ni ibintu mbona by'inkora mutima ko ariko baradukurikirana bumvise bino bikorwa byose watubwiye yuko mwakira abantu baba bahejeje bafise baccalauréat canke bafise licence kugira ngo bakaburire ubwenge nk'uwoba ariko aradukurikirana akifuza kugira ngo kurikirane zino nyigisho zanyu watubwiye ko mumaze kuva muri 2016 mwariko murakora uno mwaka naho hari ico mwategekanije. Ego mu kwezi kwa gatandatu guheze duherutse guha
ama certificat twita certificat supérieur de perfectionnement mbere nabo twigisha bita aba consultant twatanze amajana 34 ubu rero turiko turandika yandikwa ririmo riragirwa nuhamagarira n'abantu kunyaruka bakaza bakiyandikisha kugira ngo dutangure ivyigwa rero tukaba tuzobitanguranye zina itarike 9 z'ukindwi no kuvuga rero yuko inscription zikibandanya itariki 9 z'ukwezi kwindwi no kuvuga so vendredi ni so vendredi nivyo niho inyigisho zizotangura inyandiko rero ntizirahagarara zirabana kuri karadukurikira akavuga ati no kwiyandikisha bigenda gute mu kwiyandikisha bisaba kuba ufise photocopie légalisée ya diplôme no kuvuga kumwe twavuze guhera kuri bac kuduga ukabuduha na CV n'ibihumbi 10 byo kwiyandikisha uti kubera iki twaka CV no kubera orientation hari gihe umuntu aje kwiyandikisha mu bintu ugasanga ntaho bihuriye n'ivyo yize canke prereki afise n'akazi ariko arakora canke akazi yifuza kurondera tukaca tumugirira ico twise orientation tukamubwira ati turagiye CV yawe tukaraba ubumenyi ufise ivyo wize n'ivyo ushaka woja muri iki yego watubwiye ko mumwigisha abantu baba bafise akazi baba bifuza kugira bagire orientation y'ibikorwa byabo canke y'ivyigwa byabo bize kugira babinonosore neza nkaca nibaza ati none iyo formation izomara amezi 6 abantu bari ku kazi bizogenda gute ntibigoye twararavye amasaha n'umwanya ashobora gutuma abafise akazi bashobora kuza kuko twigisha kuwa gatanu kuvuga vendredi guhera 15h30 no kuvuga saa 9 nusu gushitsa saa 2 tukaja dusubira mu gatondo ka samedi guhera saa 2 gushika saa 8 urumva yuko benshi bakora gushika saa 6 saa 7 ku munsi wa gatanu wa gatandatu naho urumva n'umunsi w'ikiruhuko dushize saa 8 n'abaja mu manza bararonka umwanya wo kujayo nta numwe mukandamiza ku bisanzwe oya uje kwiyandikisha riha ivyo bihumbi 10 gusa akazokwigira ayo mezi 6 yose oya ikintu cyo kuriha rero kirimwe imico ibiri kuko ubusanzwe turi association hari ama association dufitaniye partenariat no kuvuga abo dufitanye ubucuti abo nta faranga na rimwe bishura ryo kwiga hama hari nabandi ba leta twaragiranye amasezerano na ministère ya fonction publique no kuvuga abavuye muri leta mu ma ministère canke ibisata bimwe nabo nyene iyo abategetsi babo hejuru babarungitse tubakira kusa abo bandi rero bariha nabo tudafitanya amasezerano canke batari muri iyo kategori yabo bakozi bo muri leta nabo nyene dufitanye amasezerano biciye muri ministère ya fonction publique rero abandi baca bishura ibihumbi 450 pandasimo umva uravye ivyo biga nakamaro bifise aho bihuriye n'ukuri ayo mahera ni make cyane kuba dukurikiranye nibaze mwumvise ivyo nagenda soma byose nama obcyagera kuri 26 mwese ahitamo shwa yibone icakeneye nibaza yuko ni ikintu ciza cyane kwikote yanje no vuga ati courage kubera ko mugihe tugeze muri kuraraba abantu benshi barakora ibintu kabona neza ko bariko bakora ibintu kubera ko babuze ko bagira atari nimeme twaravyize mu ishure ariko ugasanga umuntu bimwe twiga mu ishure hari ni gusanga wize ku ishure abatari kirenga kugira ngo wumve ivyo bintu ariko numva n'igikorwa ciza nivyo kweri kuko hari gihe usanga umuntu yarize muri université kenshi turiga ibintu gasanga c'est beaucoup plus théorique que pratique hama waraba kuri marché du travail ivyo umukoresha utanga kazi akeneye ugasanga biratandukanye gatoyi n'ivyo umuntu aba yarize twebwe rero ibyo dushaka kugira no kugira ngo bujya bumenyi umuntu yakuye muri université tumwongerereze de manière pratique ivyo ashobora gukora kugira ngo akazi agakore neza haraho usanga warize muri university kandi ubizi gose mugabo waje ku kazi ugasanga hari tundi tuntu dukenewe utize muri university utwo rero nitwo ruhabo abaje kwiga ikindi ca kabiri haraho usanga warize nivyo kandi akazi ugakora neza mugabo la science évolue ibintu bigenda bihinduka no kuvuga utegerezwa kwimeta à la page kugira ngo uburyo bwa none ibintu by'ubu bigezweho ubimenye ego ni igikorwa cize cyane nkuko muri ko muradukurikirana mwavyumvise nirihe jambo wobwira rero nkuko bariko baradukurikirana abatari bwamenye uwo mugambi wanyu mwiza ndetse nabifuza kugira ngo bashike muri izo nyigisho murakoze cyane no hamagarira abo bose bavyifuza
kuza kwiyandikisha kugira ngo bige kubera yuko ubumenyi bwama bwishura buri gihe ubu turi muri competition umuntu atanga akazi akeneye ububizi gusumbya abandi kugira rero ngo bimenye kugira ngo umenye pratiquement ivyo akeneye woza muri Serepe kandi nzoba desindazi yuko nabaciye bose banezererwa kuba barahaciye ego nuko neka nanje sozere ndababwira ati ubwenge burarahugwa niwaguma wicaye mu biro vyawe hari ivyo utazomenya biriko birakoreka hanze niwaguma ugumanije ngo ndafise ngo diplome ngo ndafise wabivuze neza abantu bakeneye abantu bakora ni vyiza kusohoka nawe ugende muri Serepe kugira ngo wungure ubumenyi ndagushimire cyane ndabashimira no kubwa Serepe ku gikorwa ciza muri ko murakora murakoze cyane tumuseze rero umutumire wacu tubandanya inimero ni ya indi nyene 77 56 56 36 muraheza mubane natwe tubandanye dukurikirane bimwe mu bisanzwe bikorerwa muri Serepe cyo tusubira tugaruke tubandanya n'ikiganiro cacu le centre de recherche et de perfectionnement Bika Pirato nibikiwe kugenda nk'uwatari ibi byavyo bijanye ndakuntesha umwanya mugabo ahantu ubona yuko je namaze gucererwa ndiko ndiruka kuza kurabaho ikigo Serepe gikoresha wewe wamanabisha Serepe ivyo navyo nibi we none ntumva yuko uri nyuma y'amajambe Serepe ni ca kigo karuhariwe gisanzwe gikora ubushakashatsi kigatanga inyigisho zo kunagura no gukarihiriza ubumenyi abo bose bavyipfuza kimwe bita centre de recherche et de perfectionnement mu gifaransa vya bindi meruka kumva ejo bundi ku maradiyo ngo bariko batanga impamya bushobozi none bakorera we ntuwe mu gisagara ca Bujumbura bakorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura nyene mu Kigobe mu nyubakwa z'ishure ryigisha imyuga aho benshi bita ku bashinwa none ko mbona uri kurabira gatuguta ubuho kuri Serepe habaye iki sikumbazi byabaye ubu ntuzi yuko bari mwiyandikwa muri bya bisata byabo by'akaroruhore kubifuza gutangura ejo aho bukera baratanguye ivyo bisata byo nibi Yuda amahoro cyane Yuda amahoro mahoro namahoro ko muharira cyane ndiko namusigura ibijanye na Serepe ubwo banzureka kuduciramwe ambwira ivyo bisata warumbajije ibisata bageze ku bisata 26 vyo 26 reka ndabivuge mu ncamake hariho ibijanye no gutegura no gutunganya no gukurikirana imigambi hariho ibijanye n'ubuvuzi amagara y'abantu hari ibijanye n'ibidukikije hari ibijanye no kumenyesha amakuru ivyo vyose kweri biraha ivyo byose si ivyo gusa ikigo Serepe kiratanga inyigisho mu bahinga bigenga bamwe bita expert conseiller nanje mvuye kwiyandikisha ubunyene kwiyandikisha hoho maze guheza formation zibiri uburembe zose mvuye kwiyandikisha mu yigira gatatu sinamenye Yuda na Pirato murambiye niyo naringiye ndahahe tugende kwiyandikisha banyagisagara amashirahamwe namwe mwese murangurira imirimo mu Burundi kaze mwiyandikishe mu kigo Serepe mwirangera inyigisho z'akanovera ni mu Kigobe mu nyubakwa z'ishure ryigisha imyuga abenshi bita ku bashinwa hafi ya ambasade y'Abanyamerika muvize ico mubaza hamagara kuri 62 125 450 canke 79 333 377 ewe Serepe waje hageze